turiko turasoma ijambo ry'Imana riratwisha, ririca kamere, rirakuraho umuntu wa kera. Haleluya. Umuntu yaza akabona imbuto ku buzima bwawe, akabona gutotahara, akabona urukundo, akabona umunezero, akabona ubugwaneza, akabona kwirinda, bikaganza mu buzima bwawe. Kubera iki? Shalom. Ndabifurije amahoro ya Kristo Yesu ngo ganze imitima yanyu. Kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana dushikirizwa na CANAAN TV. Muri kumwe na Evangeliste Patrick Ndayishimiye. Turabashimiye cyane ngene muhora mukurikirana ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire cyane. Ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Reka dusenga. Data mu izina rya Kristo Yesu, kaze uganiriza imitima yacu. Petero yaravuze ijambo ryiza, aravuga ngo ijambo ryawe ni imbuto itabora Mana. Turagiye kubiba nawe uvomere mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Uyu munsi wa none nazindukanye ijambo riri ku mutima wanje, ririko rirankorera. Ndashaka kubasangiza abavandimwe. Ndashaka kubasangiza zaburi ya mbere. Ndashaka kubabwira umuhigwe mu vyukuri uwo ari we. Umuntu ahiriwe muri nosi. Umuntu ahiriwe. Ndashaka kubasangiza izaburi abantu benshi bazi, ariko kandi iri kwiranezeza umutima wanje. Iravuga ngo harahiriwe umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira z'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranye. Arahiriwe umuntu atagendera mu nama z'ababi. Arahiriwe umuntu atagira inama z'ababi. Arahiriwe umuntu atagendera, atabaho mu buzima bubi, ubuzima bw'icyaha. Uyu muntu arahiriwe. Uyu muntu arahiriwe atagendera mu nama z'ababi, adahagarara, aticarana n'abacokoranye, atagendera mu nama z'ababi. Ubuzima bwiwe bugororokeye Imana yacu. Arahiriwe uyu muntu. Ndakwifurije kuba uyu muhigwe nawe. Ndakwifurije kubaho ubuzima utagendera mu nama z'ababi, utifuriza abandi kibi, utaryoherwa n'ikibi kiba kibaye ku bandi. Ndakwifurije kuba umuhigwe. Arahiriwe umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira z'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranye. Uyu muntu rero ahiriwe. Hari ikintu umurongo wa 2 wamuvuzeho w'iyizaburi. Yavuze ngo ariko ibimuhimbara, ibihimbara uyu muhigwe, ibihimbara uyu mama ahiriwe, uyu mpapa ahiriwe, uyu musore ahiriwe, ni ijambo biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyagezwe by'Uhoraho nizashira ku mutima wiwe ku murango no mwijoro. Haleluya. Uyu muhigwe igimuhimbara niki? Ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana niryo ashira ku mutima wiwe ku murango no mwijoro. Ku murango no mwijoro ijambo ry'Imana niryo medita, niryo arimbura, niryo asoma. Haleluya. Ararisoma, akaririmbura, akarivuga, akaribwira abandi. Uyu muhigwe, haleluya. Uyu murongo wa mbere wavuze, uyu Dawudi yavuze ngo ariko ibimuhimbara, ntahimbagwa no kwicarana n'abacokoranye, ntahimbagwa no guhagarara nabo, ntahimbagwa no kubana nabo, oya. Ariko ibimuhimbara biri mu ijambo ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi iryo jambo niryo ashira ku mutima wiwe ku murango no mwijoro. Reka ndakwifurize gushira ijambo ry'Imana. Reka ndakwifurije gusoma ivyanditswe vyera. Bavandimwe, reka ndakwifurije gusoma ijambo ry'Imana ku murango no mwijoro. Ku murango no mwijoro. Taragera ku murongo wa 3, reka nsome nyifashishije indi zaburi 119 umurongo wa 18. Aravuga ngo humura amaso yanje kugira ngo mbone ibitangaza biri mu ijambo ryawe. Humura amaso yanje mwami, humura amaso yanje. Iri jambo ryo kurimbura ku murango no mwijoro harimo ibitangaza bikomeye. Uyu mwanditsi w'iyizaburi we yaravuze ngo yahumura amaso yanje Mana kugira ngo mbone ibitangaza bijyanye mu ijambo ryawe. Umurongo wa 50 w'119 ikavuga ngo iki nicyo kimara umubabaro mu marushwa yanje, nuko ijambo ryawe ryangize muzima. Ikimara amarushwa yanje, ikimara umubabaro mu marushwa yanje, ikimara umubabaro mu mutima wanje ni ijambo ryawe Mana. Iri shira ku mutima ku murango no mwijoro. Haleluya. Dawudi yavuze ngo ariko ibimuhimbara ari ijambo ry'Imana, niryo shira ku mutima ku murango no mwijoro, niryo ritumara amarushwa yacu mu mitima yacu. Haleluya. Umurongo wa 5 ukavuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje mwami.
n'itara rimurikira ibirenge byanje. Ndakwifurije gusoma ijambo ry'Imana, ndakwifurije gusoma ibyanditswe byera. Yeremiya yaravuze ngo nararibonye ndarirya, ngo maze kurirya rihinduka ibihimbara by'umutima waje. Arahiriwe umuntu atagendera mu nama z'ababi, ariko ibimuhimbara ni ijambo ry'Imana. Iryo jambo nijyashira ku mutima ku murango no mwijoro. Imana yabwiye Yosuwa iki gitabo uzokirimbura ku murango no mwijoro, niwe byawe bizogenda neza ukagira amahirwe, ndakwifurije gusoma ijambo ry'Imana. Umurongo wa 3 w'Izaburi ya mbere, igitabo cya mbere, umurongo wa 3. Ijambo umurongo wa mbere, verse ya mbere yavuze ngo arahira umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagara mu nzira z'abanyabyaha. Verse ya kabiri, ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho. Hari isezerano rikomeye rero yavuze ku murongo wa 3, havuze ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Haleluya. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Uwahe muntu ujya mu ndahiriwe atagendera mu nama z'ababi, atagira inama z'ababi, atabaho mu buzima bw'icyaha, ariko ibimuhimbara ni ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo nijyashira ku mutima ku murango no mwijoro. Hari isezerano rikomeye Dawudi yavuze mu murongo wa 3, haleluya, ngo azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Azomera, urifuza kumera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi? Igiti gitewe hafi y'imigezi, hoba muki nta makuru yumva, hoba mu ngoro iwuco kiri hafi y'uruzi. Haleluya. Iyo turi mu ijambo, iyo dutuye mu ijambo ry'Imana, tuba turi hafi y'imigezi y'amazi. Ndakwifurije gutura ku migezi y'amazi, ndakwifurije gutura ku migezi y'amazi. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cyamigiye cyaco ibibabi byaco ntivyuma, icyo azokora cyose kizomuberako, icyo azokora cyose. Uyu muntu hari ibimuranga, arangwa no kunyugwa, icyo azokora cyose azonyugwa naho ageze, azonyugwa n'ubuzima bwiwe. Uyu muntu azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Ndakwifurije gutura hafi y'imigezi y'amazi. Azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi, kitumva izuba, icyo azifuza gukora cyose kizogenda uko. Haleluya. Ndakwifurije, ndagusengera ijambo ry'Imana ribe priorite mu buzima bwawe. Mbere yuko uvyuka, mbere yuko ugenda, mbere yuko usohoka mu rugo rwawe, rimbura ibyanditswe byera. Mbere yuko uryama mu ijoro, rimbura ibyanditswe ku murango, fata uri medite. Uyu muntu usoma bino byanditswe azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, azomera nk'igiti gitewe hafi kitumva izuba. Ibibabi byacu ntivyuma, icyo azokora cyose kizomuberako. Ndakwifurije gutura hafi y'imigezi y'amazi, ndakwifurije gutura hafi y'imigezi y'amazi. Hari ijambo ryiza Yesaya yanditse, Yeremiya yanditse igice cya 17 umurongo w'indwi, aravuga ngo arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho akaba ibyizigiro byiwe. Umurongo w'8, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishorera imizi yaco mu ruzi, kitumva izuba iyo ryatsi. Haleluya. Kitumva izuba iyo ryatsi, ariko kikamana itoto. Haleluya. Abantu batewe muri Kristo bamana itoto, bamana itoto. Yesaya yaravuze ngo bagenda biyibura mu nkomezi shasha, mu kwegera Imana kwacu, mu busabane dufitanye n'Imana, mu gusenga kwacu, mu gusoma ibyanditswe byera, tuguma twiyibura mu nkomezi shasha. Haleluya. Baba biyibura mu nkomezi shasha, bariruka ntibaruha. Haleluya. Baragenda barirukanga ntibaruha. Ndakwifurije kuba iruhande y'imigezi y'amazi, iruhande y'imigezi y'amazi, kitumva izuba. Haleluya. Kitumva izuba. Haleluya. Ariko kikamana itoto, tikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi tikizohararuka kwama, kizama igihe cyose. Mureke ndababwira amakuru. Iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana, riratwisha, ririca kamere, rirakuraho umuntu wa kera. Haleluya. Umuntu yaza akabona imbuto ku buzima bwawe, akabona gutotahara, akabona urukundo, akabona umunezero, akabona ubugwaneza, akabona kwirinda, bikaganza mu buzima bwawe. Kubera iki? Uri mu kibanza cyiza. Haleluya. Azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba, kitumva izuba na gatoya. Oya, izuba riraka ariko ntaryumva. Kubera iki? Ari mu kibanza cyiza. Ndakwifurije gusoma ibyanditswe byera. Haleluya. Azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ibyizigiro byiwe, kuko azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Amen. Amen. Kitumva izuba iyo ryatsi. Hariho umurongo wanditse mu gitabo cya Yesaya 58 umurongo wa 11, haravuga ijambo ryiza rivuga ngo kandi je Uhoraho nzokwama nkurongora, nzohaza ubugingo bwawe mu gihe cy'ikigatwa,
mu gihe cy'ubutayu, mu gihe kiruhije nzohaza ubugingo bwawe, ngwe kunonoka amagufwa yawe, kandi uzomera nk'indimiro ikwegweho mw'amazi, uzomera nka jaride ikwegweho mw'amazi, uzoba nk'isoko y'amazi idakama, uzoba nk'isoko y'amazi idakama. Urifuza kuba isoko y'amazi idakama? Urifuza kubaho ubuzima butotahaye? Dawudi yabivuze neza cyane, aravuga ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba, kitumva izuba, kitumva izuba. Uwo muntu nuwahe? Nujya muhigwe twasomye haruguru, yavuze ngo arahiriwe umuntu atagendera mu nama z'ababi, aticara n'abacokoranye, ariko ibimuhimbara ni ijambo ry'umwami, kandi iryo jambo n'iryashyira ku mutima we ku murango no mu ijoro, azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Yesayi we yavuze ngo uwo muntu azomera nk'indimiro ikwegewe mw'amazi, izo kwa mito, ngo azomera nk'isoko y'amazi idakama, azomera nk'isoko y'amazi idakama. Ndakwifurije kugira ubusabane n'umwami wawe, ndakwifurije kubaho ubuzima bukiranuka Imana, ndakwifurije kubaho uri umuntu w'umuhigwe, umuntu watandukanye n'icyaha n'igisa naco, hama ugire intumbero yo kumata mu ijambo ry'umwami, yo kubatashe mu ijambo ry'umwami. Azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Yeremiya yavuze ngo ntazorinda kwiganyira mu gihe cy'iki isi ngo ryabaye ryinshi. Oya, ubu nta makuru y'icamenya, ngo kuko ahagaze ari ku isoko, ari mu buzima, ari ku isoko, ari ku isoko. Iyo soko ninde? Ni Kristo Yesu umwana w'Imana. Ndakwifurije gutura ku isoko, ndakwifurije gutura ku isoko, ndakwifurije ubuzima bwawe buture ku isoko. Umwami Yesu agutuze ku isoko, umwami Yesu aguha inyota n'inzara zo kuba mu ijambo ryiwe. Haleluya. Uri medite, yavuze ngo umurongo wa 2, ariko ibimuhimbara ni ijambo ry'umwami. Iryo niryo rihimbura ku murango no mu ijoro, iryo niryo ashyira mu byiyumviro byiwe, iryo niryo rigajije mu byiyumviro byiwe. Pawulo yabwiye abakorinto ijambo ryiza, arababwira ngo ariko tweho dufite gutekereza kwa Kristo. Gutekereza kwa Kristo nuko ni ijambo ry'umwami. Iyo ndiko ndasoma ibyanditswe bikuzura ibyiyumviro byanje, siniyumvira negative, siniyumvira bitashoboka, siniyumvira bipfuye. Oya, niyumvira bizima, niyumvira ibihimbaye umwami wanje. Mvuga ibinyuranye n'ibyo nsengera. Oya, vuga ibihwanye n'ibyanditswe byera. Ndashaka ko aribyo zuzura ubuzima bwacu. Ndakwifurije kuba umuhigwe, ndakwifurije kuba ku isoko, ndakwifurije ku buzima bwawe butura ku isoko. Reka ndagusengere. Data, mu izina rya Kristo Yesu, ijambo ryawe ryavuze ngo harahiriwe, harahiriwe umuntu. Mana, ndakeneye kuba uwo muhigwe. Umuntu ariko aranyumviriza, arakeneye kuba uwo muhigwe, atagendera mu nama z'ababi, aticara n'abacokoranye. Haleluya. Ariko ibimuhimbara mwami, turakeneye guhimbarwa n'ijambo ryawe, kuko dufite isezerano rikomeye rivuga ngo tuzomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba, kitumva izuba. Papa, kitumva izuba. Ndakeneye buno buzima. Ngwino uganiriza umutima wanje, ngwino uganiriza umutima w'abavandimwe bumvise ijambo ry'Imana. Oh, haleluya. Turakeneye kuba abahigwe. Icubahiro n'amashimwe bigarukire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.